Kaze kwihuro ryanyu ukabaza web TV uyu munsi ku munsi wa gatandatu mu kiganiro cacu umuririmbyi twatumiye muri kumwe nanje Irere kandi tukaba twaratumiye rero umutumire w'umuririmbyi w'umurundi asanzwe mu gihugu c'ububirigi benshi bamuzi ku izina rya Jonathan Niyomwungere. Reka tumuhamagare rero kugira ngo tuganire gatoya kubijanye n'umuga wiwe wo kuririmba canke umuga wo muziki. Jonathan, muratwumva? Ego turabumva neza. Ego turabaramukije. Turabumva. Namahoro hiyo? Asha ego turashima Yesu, turashima Imana. Sinzi namwe ngaho muri Kabaza Web TV ko mukomeye. Ego turaho kabisa natwe turashima Imana. Reka tuganire rero ukubijanye n'umwuga wawe wo kuririmba. Benshi bakuzi ku izina rya Jonathan Niyomwungere. None harakandi kazina wowe ufise? Oya nta kandi kazina mfise, keza abantu banyita ngo Jojo, ariko kenshi uzosanga nitwa Jojo niyo nko kuma Instagram, ariko ahandi hose nkoresha Jonathan Niyomwungere. Ego. None uretse akazi ko kuririmba canke umwuga w'umuziki hari ikindi kintu wowe ukora aho mu Bubirigi? Aha mu Bubirigi ndi umunyeshure, nukuvuga kiretse uwo muziki canja kw'ishure, nukuvuga ndabikorana no kuja kw'ishure. Ego, ni vyiza. Hari album mumaze gusohora, nimba mumaze kuyisohora yoba ifise indirimbo zingahe? Nukuvuga maze gukora album imwe ifite indirimbo 10. Nukuvuga album ikaba yitwa Yesu ambera inkomezi. Nukuvuga ni album kandi ikozwe imyaka myinshi, ikozwe mu myaka 8-7. Shima Imana rero yuko Imana yampaye izo ndirimbo, kandi nukuvuga ni indirimbo nyinshi ariko izabashije kugira gusohoka ni indirimbo 10 nizo zigiye kuja hanze. Ego. Urashobora none kuturirimbira gatoya kugira ngo tumve akaririmbo agace gatoya gusa k'indirimbo iyo ariyo yose? Mbona ufise n'igitari ngaho. Ego turashobora kuririmba. Jako. Ndotse umukunzi mwiza Yesu, ni waruta inshuti zose, n'uw'igikundiro cinshi, mboneramwo ivyo nshaka vyose, ampumuriza mbabaye, ankiza amagorwa yose, mukorera amaganya yanje, nkumva nyibutsa gukiranuka. Yesu ambera inkomezi, umwuka wera kandongora, Imana nayo ikuhira. O Yesu ambera inkomezi, umwuka wera kandongora, Imana nayo ikuhira. Kararyoshe cyane.
Ego ku munsi wa gatandatu ushize mwari mufise igikorane, mwari mugiye ahantu gufasha abandi kuririmba, ariko rero hariho ibintu bishasha bizoba ku itariki 9 Nyakanga, aho muzoririmba mu giteramo canyu nyene, mukazoba muri kumwe n'abandi baririmbyi batari bake. None igiteramo kizoba itariki 9 muri ku kwezi kw'icenda tugiye gutangura, aho muzo muri kumwe na Apollinaire benshi bazi mu Burundi, mukaza muri kumwe n'abandi baririmbyi bava muri Australie, bava mu Bufaransa, eka mbere no mu Rwanda. Mbega ico giteramo mwagiteguye gute canke bizogenda gute? Ni ukuvuga igiteramo kirameze neza, twaragiteguye neza, kandi azoba ari na musique live. Ni ukuvuga izi tariki 9 z'ukw'icenda mu 2017. Ni ukuvuga ni igiteramo twateguye ku buryo buri muntu wese azumva yuko ari mu bindi bihe atigeze kumva. Ni ukuvuga icya mbere azoba hariho Yesu niwe azoba hari, Imana izoba yururutse. Ni ukuvuga ubwiza bwayo uwo munsi niho buzobonekera. Ni ukuvuga giteguye neza, musique live nk'uko mwabavuze, abo nibo tuzoba turi kumwe. Ni ukuvuga tuzokorana, kandi ibintu birameze neza, turiko turabitegura, amarepetition ariko aragenda neza. Abantu ahubwo ndabakangurira kuzoza muri ino concert, kubera ni ibintu bishasha bitigeze biboneka. Naje numva ari ibintu bishasha, nzoba ni ukuvuga ndiko ndashikamwe ibindi bihe, numva naje nzohezagirwa jewe nyene ubwanje. Rero birateguye neza gose kandi biraryoshe kabisa. Ego cyane, ni vyiza. Reka tukibutsa abariko baradukurikirana yuko muzo muri kumwe na Apollinaire basanzwe bamenyereye mu Burundi, mukaza muri kumwe n'undi muririmbyi azova muri Australia, umuririmbyi azova mu Bufaransa, hamwe n'undi muririmbyi azoba avuye mu gihugu c'u Rwanda. Reka ubandanye n'ikiganiro cacu, tubabaze duti mbega ko abaririmbyi usanga bafise ubwoko kanaka bw'indirimbo basanzwe baririmba, ibyo bita tuvuga ama style y'indirimbo, mwebwe style mukoresha niyihe? Ni ukuvuga je style nkoresha kenshi ifita inspiration. Ni ukuvuga kenshi ni slow, kandi ndanaririmba n'ama R&B, ariko muri iyo album nateguye harimwo ubwoko butandukanye. No kuvuga harimwo slow, harimwo R&B, no kuvuga kandi harimwo na reggae, harimwo kandi na kiwacu hariya indirimbo bita igisirimba. No kuvuga nayo irimo indirimbo bita Yerusalemu abantu bakunze gose, bazi gose. Numva umunezero iyo nibutse Yerusalemu, wa mugwa wabera wateguriwe abayikunda. Ni ukuvuga indirimbo zirimwo harimo na zouk. Ni ukuvuga ni album nziza iteguwe neza. Ni ukuvuga muri make Yesu amezagiye, ushoboye kuririmba muzike zose kugira ngo Imana tuyihe icubahiro muri muzike zose, ariko iziza gose ni slow R&B. Ni ukuvuga worship niyo inspiration mfise muri jewe gose, ariko harimo utuntu twose. Turumva yuko ari byiza, kuko iyo mugiye murafata ubwoko bw'indirimbo nyinshi canke ama style menshi, muca musanga mbere muryohera abantu benshi kandi batandukanye, kuko usanga hari abakunda ama slow,
hari abakunda ba R&B, hari abakunda amazuke, amarege, n'izindi. None muraririmba indirimbo z'Imana gusa, ntimucishamo ngo mushiremo indirimbo z'isi? Oya, je natoye kuzoririmbira Yesu, no kuvuga sinshobora kubicanga cyangwa ngo ndabishire hamwe. Je naratoye ko nzoririmbira Imana, kandi nta munsi n'umwe nigeze ndirimba indirimbo z'isi, nta n'umunsi n'umwe, kandi nta nibizoza, nta nibizigera bibaho. Niyo ndahiro nagize imbere y'Imana. Ni byiza cyane. Murima mu Kirundi gusa canke muravangamo n'icongereza hamwe n'igifaransa n'izindi ndimi? Ni ukuvuga muri iyi album nshasha harimwo ikirundi n'igiswahili n'ikinyarwanda gikeya. Ni ukuvuga nashatse gutangurira kuri album y'ikirundi n'ikinyarwanda be n'igiswahili, ariko mfise indirimbo z'icongereza zizosohoka muri album ya kabiri, mfise kandi indirimbo z'igifaransa. Ni ukuvuga izo ndirimbo zose zizoba ziri hamwe. Kuvuga natanguriye mu rurimi rwacu kugira ngo abantu tubanze tugire, ni ukuvuga tubanze tumenye zihera iwacu, hama izindi nazo ndaziririmba mu makoncert z'icongereza n'igifaransa. Izo ndaziririmba mu makoncert, ariko muri iyi album ntizirimo, ariko muyiza zirimo, kuko harimwo zibiri nanatanguye no gukora, ziza zarakozwe zibiri z'icongereza n'imwe y'igifaransa ndiko ndakora. Izo ntizirahera muri studio, ariko ziriho, ndirimba mu izo ndimi 5 canke 4. Numva n'abazumviriza indirimbo zanyu bazoba ari benshi, kuko usanga muririmba mu ndimi zitandukanye. Reka turangize ikiganiro cyacu tubabaza, mbega hariyo akajambo mufitiye abantu bakunda kumviriza indirimbo zanyu, na cane cane ubutumwa ku bijanye n'igikorane cyanyu kizoba itariki 9 Nyakanga? Ni ukuvuga ku bijanye n'indirimbo zanje Imana yampaye, nashimye Imana ko abantu bazikunze. Buri ndirimbo yose umuntu yumviriza arumva ko harimo ikintu kandi agahezagira. Fise ibishinga ntaye byinshi, ubuhamya abantu bakijijwe kuri izo ndirimbo, fise ubuhamya abantu bakijijwe ndiko ndaziririmba izo ndirimbo, abantu zakoze ko benshi. Ni ukuvuga ni indirimbo ziri mu Imana, novuga Yesu yatanze mu gihe cyayo, ko Imana yazitanzeho mu gihe cyayo. Abantu bose kuri album ugiye gusohoka, nabakangurira buri muntu wese le 9 Septembre, ni ukuvuga kw'icenda, izi tariki 9 z'uno mwaka kuri no concert. Ni ukuvuga uwo munsi niho izoba inasohoka, abantu bazoba bayikeneye bazoca bagura album bakazohora bazumviriza, zizosohoka. Ni ukuvuga ahabona. Ni ukuvuga buri muntu wese yo ndamukangurira kuzohezagiranwa nanje, hama ino concert nayo ni ukuri natumira buri muntu wese ahari, uri muri Amerika, uri muri Afrika, uri muri Europe, uri ahantu hari hose, muri Asia, muri Australia, nugufata indege. Nugufata indege. Karibu, ibintu birateguye neza. Cyane. Ahubwo ashagira nzohava mfata yihuta rero, jewe sinzohava nsanga nacerewe. Ukazocerwa ikibazo uzosanga bagitwaye.
hama naho kubakeneye naho amatike, kubakeneye ikintu icyo ari cyo cyose, ni ukuvuga kuri rya afishe hariko ni amanimero, hariko ni ukuvuga inamba zose ziriko, ni ukuvuga abashaka gutelefona, abakeneye information zose bashobora kuzisanga hajya ahantu asha, bashobora bose kubisangaho kuri iyo afishe. n'ahantu ni ukuvuga izwi, hama kwinjira na mayero 17 ubu ariko ujya munsi kuri sur place, ni ukuvuga hajya ku muryango umuntu azoriha 20 ariko no gukangurira kuriha ubu 17 kugira ngo uburi patiri ikibanza cyawe. Byiza rero abantu bozigura hakiri kare, ntibazohabe baja gutanga ayo mayero 3 arengako. Ego. Nibyo nuko turabashimiye Jonathan kubona mwaduhaye aka kanya kugira ngo tuganire, mutubwire ibijyanye n'umwuga wanyu wo kuririmba hamwe n'igiteramo cyanyu kizoba itariki 9 Nyakanga, hazoba ari ku munsi wa gatandatu. Nuko rero umutumire twari kumwe yari Jonathan Niyomwungere, tuzosubira ikindi gihe. Murakoze.